Ada muri Keza. Umudema yasaleza ari ma. Nani uzavugira kuri izi. None oyaranza ucusubire yimubariye rega. Nutaye mubariro no munsi. Ejo hadoze ubundi mujabo ayemubwire. Muririmbire. Let me be your painkiller. Painkiller. Let me be your painkiller. Singuhaye pass. Yanambwira ngo yagukunze nandaguhaye pass no mu kiganiro n'abantu babo. Nimubarire kuri kamera imubarire. Nabikubarire. Ubisanzwe. Niwe rubavuga. Oh baby do me that. Babu kuna banana. Zoguha kana gasumvye bwiza ari hana. Topima. Reka tumane duhera kuno mwigeme mwiza cyane bamwita Ani Ingabire ari mu bantu bambere batanguye kuyipostinga. Ndashaka mbaze ko hari connection mwamufitaniye na Ani Ingabire cyo ko yayibonye ko nyene hamira muryohera. Ukuri kwanje nuko nkukunda cyane. Yes sir. Imbere hanje niheza ndagufise. Ivyubona nziza nibihenda amaso ndahari kubwawe ni byiza kubufise. Let me be your painkiller. Painkiller. Let me be your painkiller. Oh painkiller. Let me be nzakubera muganga kuvura buri gihe. Let me be your painkiller. Adrick Akim nawe narabonye agupostinga kuri statiyo ya WhatsApp ndavuga ati none umusore wanje nawe yasatiye muri Bounty Boy gute nawe hari ibintu mwamufitaniye byatumye agupostinga cyane nawe waguye mu mazi uko naguye mu mazi. Urumva ni kihe kintu bashiramwo kigumye bakagikuramo gitose kandi cyoroshe. Muri Dubini yose byagenze neza. Byagenze fresh kwe. Byonyeshe makuru aho ngo wamukunze nago numva ngo wago muri utwenga. Ada muri Keza. Umudema yasaleza ari ma. Nani uzavugira kuri izi. None oyaranza ucusubire yimubariye rega. Nutaye mubariro no munsi. Ejo hadoze ubundi mujabo ayemubwire. Nateye nimero. Kandi wataye nomero reka duhagara dukora ikiganiro. Ndakujaniranye. Twaheruka ashimisi byarukana no kuri kandi urazi ko naheruka no gukora ibiganiro. Nariko gukora ibiganiro je pense ko ikiganiro cyawe cyo cyaheruka oya kandi ari ikiganiro cyo mudemo araho cyo cyaheruka ko gusa n'icyo kiganiro twakorana je pense ko hari ibiganiro bibiri inyuma zacu naciye mpagarika gusa urabona ko wongeye kugaruka ndakoresha wewe gusa cyose kabisa ndakoresha mu batoranije uri mu bahiswemwo nuko rero uri mu bahiswemwo none navuga bahiswemwo numva no guhitamo abantu bahiswemwo guhitamo iyo ikintu cyamaze guhitamo rero guhitwamwo muri Kirundi neza numva no guhitamo ikintu rero cyamaze guhitwamwo kiba cyatorane rero numva je lahiswemwo rero bahiswe Regarde quand on kiganiro. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Boudjafé from people looking for the answer in a question. I'm not number one but only one manoti promote le maître de cérémonie. Manoti te promoter to mettre la to cérémonie to zo kigani inoti azofunga komi de VIP. Behind the camera the community mudashobora kubona ibyo mudashobora kubona cameraman so engineer Tijos cameraman ko musanzwe mubizi. Wamaze kugira social kuri Manoti TV. Nisi ya nisi tutayaga ariko no musi nongeye kugaruka arimo nako naje navyibushe naje ndi umufana wa Barcelona. Nambara neza kame Tijos wawe fiye nambaye neza kame ibintu ni sawa nta kibazo. Reka mande basuhuze no kuri nenda bakumbuye kandi bakunda cyane muri ziko ndabubaha kuva na kera kandi gushika no bizokwama bimeze uko nuko. Ikiganiro utse kugereza mugenza no heza kukiraba. Ndi kumwe na Adrick Akim muramuzi yamwe yakoze ibiganiro novuga ko nawe ari muri ba Manoti Entertainment ariko atari muri ba Manoti TV ariko muri ba Manoti Entertainment. Ni muririmvyi wacu no muririmvyi wenyine narimwo. Twese ni kuririmba ntabyo tuzi. Byari iki kibigeze kumbwira ngo ndirimbye ngo ndirimba nka satani ngo akiri mwijuru. Adrick kana ko akiri kuri Manoti TV. Yo what's up Shabo the bad man Rasta improving our target. Bashaka kudusubiza ntariko ari gukena kuri Manoti TV. Nizere ko mumeze neza. Wa muhungu wanyu Adrick Akim. Ngira ndababwira ko ndi kumwe na papa wanjye no munsi. No munsi yanteye inteye kuno munsi niwe yishikiye inyuma y'iminsi myinshi. Ego twari twahagatse gukora ibiganiro no buri mu bahiswemwo kugaruka. Rero ndi mu bahiswemwo. Oya umva namuhisemwo none umuntu umuhisemwo ntabari mu bahiswemwo
Voilà, nuko nyere uri mu bahiswe. Ya rero dukore ikiganiro turi vibe nyene naho umenga urasinziriye. Ntimwashuhije muri bibiliyozi mushushe nyene kumwe twama dukora ngaha. Cyaje mujya muri Waba muri aho mudemu nakubonye. Mudemu naguma ndamo medita ko ndavuga mudemu ni. Wari wibereye mu bademu nko gukora ikiganiro ushushe nyene kubite vibe. Rero shaka rero twinjire rero fresh. Ndashaka uko bite ndakujana ahantu hari give me that tagi ndakujana ahantu hari quite do me that komeza ambira bend over shake your bamba shiramo kasava oya si game over bend it and what's the baby tamba bend over yeah nagukuze bya danje oh baby do me that niwe rubavuga oh baby do me that Babu kuna banana Zoguha kana kasumbye bwiza rihana Topima kama nyamugigima Tusize ko kwica gafisi nyuma iri joro kama kuraje yo gusuma ndashaka rero uvuge cyane turirimbe tuvuga rwose apana dukora ikiganiro tuvuga rwose rega nza twongorera nitwatiye sibyo turiwe tuvuga gute aha twagiye Jadi birthday baby you know that know that I'm gonna be your soldier fight for your love fight for your love baby you know that know that baby gonna be your driver fight for your love fight for your love sawa umutima nkawuguha kubaho neza niwe mbikesha ibyo bavuga ndabizu bigwiza n'ubusa kubaho neza niwe mbikesha I fight for your love commando 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 Chabi gwete ati ntamukena shuhareka ngende imborerwa kumukorora jipashitse muhira umugore yamusomeye ikido reka ninywere reka bibacange ubundi nzopfa reka bibacange amufiro ke fasha ntacike akakana karatesa ntikancike naho ndi imborerwa ndasha mvuga ubushyuhe bw'isi mpaze cyafa kubatize mu muryango kwa yuda ndagupime ku kiro ndakugira umusoda nutwo twana dukunda amafaranga ntidukunda amasura bishinga kuraba amatara n'ibyanka ngo nzoduga abafise amahera bakurusha gukara umukene ntamaramara yita boss ntaco bimutwara reka bibacange ntugopeshe ntumpombeshe ntufyinishe we reka bibacange reka bibacange abafise amahera n'ibivugira hakora kanoti muto yo n'indirimbo yambaye y'uno musore Adrick Akim no rahere kumva kare indirimbo nziza cyane navuga no munsi dufise vibe turaza kuri indirimbo zigiye tandukanye zino musafise afise indirimbo zigira kuri 6 sizo nyene ni 6 kandi zose ni nziza zirageshe siri kuri YouTube channel ya Adrick Akim ariko imbere ko dutangura rero tunayaga nashaka kumanze umbwire Adrick Akim ubuzima bw'umustar Adrick Akim no munsi wavyutse umaze kuvyuka bica bigenda gute urakaraba bino nk'ivyo cyambere uno munsi navyutse ndashimira Imana ko ngiye amahirwe kuno munsi mwijoro kwera hajya maze kugira amasara y'inzi yonje ariko nabonye nikangura sikubw'iwanje ngomba bw'iwanje ahubwo ikubwa amahirwe nagiriwe amashase nongewe kugira gukora rero nkuko twaje kuyagwa no munsi ndashaka tuyage cyane kuri no ndirimbo shasha Painkiller tutaraja kure Painkiller n'ikintu cyagiye canga abantu benshi yuko tune Painkiller no kuvuga iki indirimbo ni nziza cyane n'abantu benshi bagiye bayipostinga turaza kubagarukako Painkiller umajambo make ni kuvuga iki ijambo rimwe Painkiller nkuko twavuga tuti chaussure n'ikirato biraheze Painkiller ni kuvuga iki Painkiller n'umuti uvura ububabare Painkiller n'umuti no kuvuga ni nka zazindi bashobora gupoma abakinyi iyo bavunitse azijya nyene ugeregeje no kuma majambo y'indirimbo rashaka kantu gatoya kuri rya ndirimbo uko umva menga birajanye n'ibintu byo kuvura ubabara umuntu twagiye
Okay. Nibareke ndagukunde cyane. Yes. Ndagukunde cyane. Nibareke tujane. Let me be your motivation. Nibareke ndakuvuruge cyane. Yaga. Ndakuvuruge cyane. Kuko wewe uri wanje. Let me be your motivation. Baby, you give me a good time. Hey. Nanja, I love you More than you becoming bala. Becoming bala. Urabizi sinkunda kwikinisha. Kanyamerika. Cause I love you. Becoming bala. Becoming bala. Yeah. My boo, hey, singira umushumi nabaye shushu, hey, nezume bizu, my boo, singira umushumi nabaye shushu, hey. Anytime n'ibindi tuzobikora ukuri kwanje nuko ngukunda cyane imbere hanje neza ndagufise ubona byiza n'ibihenda amaso ndahari ku bwawe ni byiza kuba ufise let me be your painkiller, hey, let me be your painkiller. Ndakubera muganga muririmbira let me be your painkiller. Let me be your painkiller. Singuhaye pasi yanambwira ngo yagukunze nandaguhaye pasi no mu kiganiro n'abantu babo bimubarire kuri kamera bimubarire nabikubarire ubisanzwe banyita bad man rasta ariko ikintu cyonyine nibye ko nongera amasomo naho uri mu bad man ndabikuvugire je gavye wawe yega kera baravuga ega no mu rubanza bazijambo ntirivuganye n'urubanza yego bavuga umunwa ni kwanje mu kijambo n'uwantu okay umunwa ni kwanje ijambo n'uyu yavuze ngo yagukunze nguseka neza wazo tubazo twiza none kuri ngo ntiyo hatagufise wumva ibyo bintu ari ryambere mubonanye yandirimbo ikoze iricupa Ndavuga mu ndirimbo biramwafect. Abaye painkiller yawe? Aya gusiga ndimana nayikunze bro. Yatesa kajya kantu rero ko. Nanzo nanayifashe. Wayifashe ku mutwe ko bitamo twagiye murimbira karofe. Ukuri kwanje nuko ngukunda cyane. Yes. Imbere hanje niheza ndagufise. Ibyubona byiza n'ibihenda amaso. Ndahari ku bwawe ni byiza kuba ufise. Let me be your painkiller. Painkiller. Let me be your painkiller. Oh painkiller. Let me be nzakubera muganga kuvura buri gihe. Let me be your painkiller. Let me be your painkiller. Let me be nzakubera muganga kuvura buri gihe. Let me be Nenda fise jugize hagati ya twege batatu. Barasiga bavyandika muri commentaire urakomeja. Ariko icyo ndico rimba nabi nka satana kiri mu. Uvuze rya visa satana rimba kiri mu ijuru. Oya ngurengane. Yes, Adrick Akim, ino ndirimbo painkiller ndirimbo uriko nanye yabamaze kuba nyene painkiller mu bantu kubera ko ugiye kuraba abantu bari kwagenda bayipostinga bayiha support n'abaviews igene biraduga ku mwanya kwa nakari indirimbo yakunzwe cyane. Reka tumane duhera kuno mwigeme mwiza cyane bamwita Ani Ingabire ari mu bantu bambere batanguye kuyipostinga. Ndashaka mbaze ko hari connection mwamufitaniye na Ani Ingabire cyo ko yayibonye ko nyene hamira muryohera. Vuga jewe Ani usanzwe handa kwikirana kuri TikTok. Ndaba video yiwe kandi nizira ko nta muntu mwari muri industry ataziyana. Yego. Barashobora no kucamubona kuri kamera ngira bamu ni ifoto muri ko murabona. Ni kuvuga je byarantangaje kweri. Ni ibintu ntanaziga. Nta nimero ziwe nari mfise. Yego. Sinigeze ndamutaginga ariko kuri Imana imuhezagire. Imana imuhezagire kabisa yanyumviriye. Wagize kubona Ani Ingabire yakobise yego kweri. Je nacenda ntizi ko nacenda kubata. Ni wanyawe cyane. Je nacenda kugata ni wanyawe uje page ko ndayizi ni wenyene original. Yego. Nitugenda turavuga abandi bantu bagiye gupostinga kuko ari benshi aro bajisho bakoresha umwanya abandi ariko reka nsimbire kuno mutambukanye wa Gikundiro Ndugwe Mugani Desire uno amwita De Wiri Edith Kimana Stene nawe narabonye agupostinga kuri statiyo ya WhatsApp ndavuga ati none umusore wanje nawe yasatiye muri Bant Boy gute nawe hari ibintu mwamufitaniye byatumye agupostinga cyo nawe waguye mu mazi uko naguye mu mazi kuvuga jewe ariko ndaraba ama stati kuye nyene uterama avuga ati
ko bwije ndije imirimo yanje reka nirabe dustati ego mbona ndayiguyeko kuvuga ati kubera ko zirya nimero ziba zitoye umunsi njya muri bad boy ngiye gukora indirimbo yitwa Irijoro ndambona bana zanditse ko manager ego narayibonye manager bad boy ya rero ndambona yayipostinga mbega yandaraba niyo sanga nivyo ati kuri mani muhezagiye mongereza umugisha subiye hirya mbona muzenya ujya assistant manager byanya bari kuri AK nawe nyine yagupostinga big support ego ya okay ni indirimbo rero ubona ko yagiye ikundwa n'abantu bagiye batandukanye kuravye n'abantu bayipostinze sinode na Rwanda bamare abana abantu ze na ba masterende nabo barayipostinze kandi ravye n'ingene ndikiragenda ikundwa iduga ku mwanya ni indirimbo ikigenda ikundwa n'abantu bagiye batandukanye ariko hari kibazo cagarutse kandi gikunda kugaruka buri gihe isohoye indirimbo wasohoye ntuze ya byabigwede bamwe bayita reka bibacange bavuga ati umuhungu vraiment yakopiye Kiriku nta bindi ati yakopiye Kiriku abantu bavuga ati mbe yashibina n'ibintu iki ubu naho usohoye Penkira abantu baravuga ati no muhungu vraiment ino mistari yaririmbye ni ya Dramati mbega ni haraho byabihuriye na Dramati kuko hene yandi makuru numvise ko indirimbo yoba yanditswe na wa mugore yandika yandirimbo ya DJ Fernando Besima na Kadikei no bango indirimbo yoba yanditswe na Kadikei abari nakavuga ati wapi no nyandiko ni ya Dramati mbega indirimbo ni wowe yanditse ni Kadikei yanditse cyo ni Dramati yanditse kuvuga jewe ntabwo kuririmba indirimbo z'urukundo n'iki gihe ariko si kuvuga ngo indirimbo z'urukundo kuva kera sinazandika donc basi niho mbaye update y'iki gihe bakana handimba amafrobanga gusa ndavuga ati tegerezwa guhindura kugira nzane intuzenya no abandi bantu bashasha ego niho nafata ikaramu ndandika ijya ndirimbo nindamanye n'igihe kinini kandi bibaze kenshi birakunda kumva ko bavuze ngo indirimbo unayanditse nkijya byahirahe bambwira ngo bisango ntivyakunze kandi jewe cyangwa recordinze imbere yanko ndavyibe ijyaniko ntibyakunze ntihari bwasohoke ariko ndayisohoye abantu barambwira ko indirimbo na copy ntivyakunze oya hagiye ikibazo cyahabaye nuko mu producer yari umwe yafashe ingoma yawe ayihereza Kiriku okay beat yayihaye Kiriku hama jewe inyandiko ukuri kwandika indirimbo cy'ikintu cya mbere kinyoroheye kuko ndakunda kuririmba none n'aba producteur bose tumaze gukorana baramaze kubibona jewe n'ukuri ndi muri studio cya mbere record ntingora kandi nari ndiko ndandika ntingora none ni gute ibi bintu baguma bihuza n'abandi baririmbye boho bijemo Kadikei kandi Kadikei yazi ko numwanditsi mwiza yanditse morogo ya We Love Music yandika ibintu nze Bersima ya DJ Fernando n'izindi zibonyene yanditse avuga ko atarasohora abantu bakwemvuga ati none kubera ibintu baguma bihuza Adrick batibwira ko yandika zino ndirimbo zirimwa no majama mezuko ku byaka afise ni kuvuga igituma bavuga uko bazi ko abantu basi baramaze kukaba ikibuga bazika abakinyi bamari babandi nyene ntiyumvira uko nyamba mu kibuga hakina 11 ntiyumvira ko hokwiyongera kundi mukinyi wa 12 canke hagasohoka umwe hakinjira ubundi okay wari wavuze ngo kuva kera ngo warandika indirimbo ngo amabanga ubu ntugarutse kandika indirimbo nanje nk'umunyarutse ko Abuja Fever ndabizi yuko wahora umuraperi wahora rap imistari yacariye mu mutwe ndagutangura cyangwa untangure yewe ntangura kwanje ndagutangure ntumvuge je sindi umusare ndi mu promote nagucana kuri kamera ubu twagiye nje nk'umuniga sijega murabizi ko ndi best rapper sindi ko ndi tapa ibinebwe ndabihuha nzanye zifro Akimu agahunga I'm the best rapper nkura mu rap ya buri kanya mukuru wapa nkimara nubona pinga buno buhinga zino fro zirasara kuri ibintu byawe neza kandi ushire mu ishyaka reka kwigira nk'inzu y'umusaka bad man siga smoke my future bandi kure yanje ariko target simpusha is big deal my people lend me your cigar bad man umugenzi afashe guchatsi bona guhema ibi bintu bindi mu maraso hagati ndani no mu misoso giye kuresha muga nakubise ko vision byabo bita uko biri kose dokura ama trap nemeza abaniga bapinga hip hop yo niga kuva kera nabikora neza nabuza akanoti n'uyu muziki no cakira inganje tara yanje kagira umwami nkamwezi gisabo hamwe n'abandi
guhora ibikorwa nkaronka abafana uwo mwana akimara sara n'agakoko kamwe k'amabara nizo kabatinya ifise ubumara nabuze akano iyi muziki no cakira inganji karayandika ngira umwana oya ngezaho amashimwe gure ariko sindashigwa nazindutse mu gatondo bona kuri phone ambwira vipi basi yanzi nko mu baygo kumuvyuka budwe hamwe manza ndaba kuriko ndabashana tagiye ni private ku mugabo w'umusirikare bikaburusa ku munyagihugu uwo mwana yafashe igihugu we sekenigure na mukamariko ku banyempano twa turiho kura mabite mu Bugesera mukatuma ni mudije bemera listen peace Mandela travailler damene bisigura ati nkora mu ntoki ko travailler no gukora ni kiganza travailler damene okay mbere ko turangiza n'ikiganiro reka manze mubaze akabazo ka muri TikTok akabazo ko ntigiyandagiza ntagiye muri TikTok akabazo reka mbaze kamwe tubira mbaze uratinja TikTok wewe akatagiye akabazo ni kamwe muri bino tukuba tuje mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane sivyo nashaka umbwire mu mwaka hagati ya Noheli na Bonane no wohe munsi mukuru utangura gushika ni Noheli reka tugushimire cyane ni bora itawe Suarez okay twatanguye no wowe munsi mukuru utangura gushika hagati ya Noheli na Bonane okay ni Bonane okay kandi kabazo kamwe ikibazo canje kigira kiti nikihe kintu urumva nikihe kintu bashiramwo kigumye bakagikuramo gitose kandi cyoroshe ikibazo canje kigira kiti nikihe kintu bashiramwo kigumye bakagikuramo gitose kandi cyoroshe ntabwo harimo bawushiraye reka tugushimire cyane Nanshuti nkamwe wadukenye uva ntango cyo muri kano kanya cyo gukora imbere ya kamera nitwa Manoti Promoter le maître de cérémonie Manoti Promoter te metrato cérémonato uzokwigana inoti azofungwa komi de VIP behind the camera ni engineer Tijos cameraman kibazo cya munaniye navuze niki kintu bashira mu kigonyo bakigikuramo kandi cyoroshe numukate usize mu cyayi bugumye ukuramo utose kandi woroshe murakoze cyane mugira Manoti hasta la vista